ndashaka namwe Eh, abantu muri aha mwese ndashaka mugabo gutekereza mugabo mugabo urabyumva uretse kumvigiramo naguhaye umwanya banza urinde uhagije ndakwishure. Jesus ntabwo nari ihangane gato ya Maxime ngiye kurangiza n'abandi barashaka kuvuga uko badufasha umwanya muremure ibi bintu ngiyewe ndi mu bantu bahamagawe n'abantu barenze umwe mu Burundi mu bita insoresore bampereza insoresore ngo zishaka kujoininga ngo M23 b'abarundi birenze rimwe kabiri gatatu ariko ngiyewe ngerageza kuvugana n'abantu nzi muri aba ngaba bayoboye diaspora n'abaki nza gusanga cyangwa abantu bambwira ko ntabwo M23 ikorana cyangwa ikoresha igisirikari abanyamahanga abo barundi baranze ariko ngize ko ari n'abari maze kurira indege bakagenda tubyumvikane bivuze ngo ibintu muri kuvuga niba ari byo byabiteye ubwoba niba twirirwa na hano kuvuga ngo mushobora kugira ngo access ku makuru niba twirirwa nga turi muri ntuza muza ahangaha muri ibi bintu biteye ubwoba so turashaka kugira ngo mutubwire mwa barundi mwe muri gatiki muragenzwa n'iki mutubwire so ndashaka kugira ngo mudusobanurire Wilson nibyo mukorera kite niba mudakorera kute mushingira kuki muvuga ko aba bagabo basenya abangaba baranga ba Maxime bakorana na Ndayishimiye cyangwa bakorana na guverinoma y'u Burundi ndetse banohereza abana mu gisirikare cya 23 kugira ngo baje kuba infiltremo hariya Wilson reka tukumve nawe umaze kumva Maxime ndari ku accusing ya urakoze ndashaka kugira ngo ariko ikintu nibutsa abantu ko hari amaudio mukanya turibuze gukina dufite yes amaudio n'inkuru nyamukuru nuko aba bantu nagombaga kubivuga ntabwo nagombaga kubirenza amaso kandi ibi bintu biteye impungenge alizi ya biteye impungenge cyane kubera ko birabura abantu muri bo muri 23 bari aha ngaha nimwumva ibi bintu abantu bo muri M23 nimwumva ibi bintu nimwumva ibi bintu b'abarundi birirwa igoma baje kuvisitinga bigize ngo bon Godfather ikintu kindyoheye Maxime uriko uranyumva ndakumva alright ikintu kindyoheye nuko avuze ngo aba ba Reynald na Wilson ngo bakorera kiti hanyuma agaca avuga ati nubwo atavyemezo office that's good so kuri jewe ndafite ivyemezo by'ivyo mvuga umuntu wese afise icyo ariko arakwagiriza vyiza arazana proof z'ivyo ariko aravuga yafashe umwanya we aravuga reka mfate uyu mwanya namje mvuge sinza kuvuga vyinshi first of all hano kuri X twahuriraho nk'abarundi nk'abanyarwanda nk'abakongomani bavuga ururimi twumvikanamo urabizi twaje mu maspesi yawe twaza mu maspesi z'abandi and M23 iratangura kugwana abantu tukaza amaspesi dushigikira kuko koze twayumva kandi koze yo kuvuga ngo umututsi ariko aricwa muri Kongo umuntu avuga ikinyarwanda ariko arahigwa muri Kongo abarundi abanyarwanda n'abakongomani baravyumva kiretse bamwe abo nabo bafise impamvu batavyumva zabo hanyuma twebwe nk'abarundi turagenda dutangura amaspesi yacu tukaza turavuga ku bibazo by'u Burundi ku bibazo bihanze Burundi no musi harimo iyo ideology genocidaire iva muri irikira irambuka iva muri Kongo yinjira mu Burundi ibyo ndavyemerije na kwijana kandi n'umurundi wese arabibona umurundi ashaka kubibona bien sûr atari muri CNDD-FDD hariyo n'uri muri CNDD-FDD abibona ariko nta pouvoir afise abafise ijya ideology ni bafise ubutegetsi uyu munsi alors ariko hagaca haba ikindi kibazo kihari gihangayikishije umurundi wese c'est le gouvernement ya CNDD-FDD système ya CNDD-FDD hari niyo ihangayikishije uyu mwanya umurundi wese avuga ati ibishobotse imana ifashije dukoresheje inguvu iriya gouvernement iriya système tukayisambura ikavaho hanyuma hagaca hajaho un état de droit iyo état de droit igiyeho izogwanya iyo ideologie génocidaire irinjira mu Burundi isanzwe iri no mu Burundi hanyuma hace hajaho sentare ubutungane buzoza gutunganiriza genocide yabaye mu Burundi abantu bishwe mu Burundi yaba bishwe muri genocide yaba bishwe mu bwicanyi bakorewe ivyo byose bizoza kujaho après yuko hagiyeho un état de droit no muri Kongo no musi nivyo bariko baragwanira bariko baragwana yuko baronka igihugu hama bagashiraho un état de droit hama bagaca bacira imanza abantu bakoze ibiya byose vya genocide abirirwa barahiga abantu ivyo twibaza nk'abarundi ko turiko turavyumva cyane ko abantu twahurira hano twari impunzi twese la majorité ni impunzi Maxime yavuga ari impunzi Maxime twaranahuye no mu buzima busanzwe twarahuye Montreal ngo dufadura vyibuka hanyuma
abo bantu numva yuko ku giti ciwanje reka nivugire numva yuko ari abarundi bashaka vy'ukuri kubaka uburundi bwubakiye ku gihugu gihuriramwo abarundi bose. Mu nyuma haciye iminsi umuntu yitwa Willy Nyamitwe abaraje atanguza space yiswe ngo changement de mentalité. Godfather Willy Nyamitwe c'est un ambassadeur, c'est pas n'importe qui, ni ambassadeur plénipotentiaire, ni ukuvuga ngo extraordinaire muri ivyo bisysteme vy'abadede niko bamwise, ari muri Ethiopia. Fata ambassadeur muzima aza agatanguza ama space. Kubera iki yaramaze kubona ko space turiko turakora ziriko ziragira impact ku barundi, kuko Reynolds yakora space, Ndondeza agakora space, nanje nkakora space, n'abandi bose bagakora, Barumata bagakora ama space par space, kandi ivyimviro vyatangwamwo vyaratera ubwoba iyo CNDD-FDD, vyaratera ubwoba iyo system ya CNDD-FDD, kuko twavuga ngo uburundi twifuza, umurundi wese akaza agatanga ivyiyumviro vy'ukungene dushobora kubugura igihugu. Baca baraza kugira baduca inguvu, batanguza ico kintu citwa changement de mentalité. Baratangura izo space zabo bagakora, tukagenda tugaharira. Haciye iminsi ivyo bica haca haza umuntu yitwa Bwejeri. Bwejeri aje niho natanguye kubona nabo baziri ku nama. Baje batangura nabo gukora ama space. Ayo ma space yabo bakaza bavuga ngo abahutu s'abarundi baje bava mu bindi bihugu, sinibuka ibihugu bavuga, ariko bakavuga ngo bazananye ngo n'abazungu, ngo baje bikora ibikapo by'abazungu, ngo mu Burundi nta muhutu afiseho ubutaka bwose n'ubw'abatutsi, ngo abahutu bagiye gusaba ubutaka muri nimba ari muri oni, ngo nimba ari muri 70. Izo histoire jewe narize histoire, narize ivyo byose amashuri ifise, sinigeze nigiyo iyo histoire, ntayo nigeze numva, ryari rya mbere ndavyumvise, ndaba shocked, ndavuga wow, hariho abarundi baza bavuga ibi bintu, twemere ko ivyo bintu bariko baravuga nivyo. Tugeze en 2025 haciye imyaka n'imyaka, ivyo bintu bikura bizana nibije kwinisa abarundi canke nibije gutandukanya abarundi. So kuri jewe numva yuko no, ivyo bintu c'est pas bien. Mu nyuma umunsi umwe uyo Bwejeri ndamutumira muri space yanje, araza iladi ibintu gushika nuno munsi, ndakubwije ukuri naragize chair de poule ku maboko, kuko nagize ubwoba, ndavuga ni mana, nimba hariho abantu barenze 10 biyumvira nk'uyu mugabo, mu Burundi turagowe, ntaho tuzova. Bamwe abahutu bazokwinjira mu gihugu, abatutsi basohoke, mu nyuma abatutsi binjira, abahutu basohoke, gushika kuko Bwejeri yaraje aravuga ngo ngo umuhutu mu Burundi, ngo bientôt tuzofata igihugu nk'abatutsi. Umuhutu wese ari mu Burundi agomba gusaba visa canke agasubira iwabo. Ivyo bintu yarabivuze, I have record ndabifise. Hanyuma wa muziri ku nama n'aba bandi nyene abo bari kumwe n'aka groupe, ikintu kintangaza iyo bari mu maspace baravuga ngo ntituzi nanye, ngo actually ngo duhurira nga, mu nyuma bo nyene bakikontraria. Space yakozwe ejo, umuntu yitwa Nyambo uriya Sindumuja elavo yuko bafise groupe bahuriramo. Maxime uyu nyene Maxime yigeze gupostinga ikintu, maybe tukamenyera gukoresha ibi telefone, I mean izi technology, apostinga ikintu, hejuru hariko screen, I mean yafashe screenshot, hejuru ana turiya tu notification du popping up y'umuntu akwandikiye, hariko message Sindumuja yarahejeje kumwandikira. I can show you that, ndabifise. Kandi iyo ntuze niyakera, kuko bamaze niyo mu mwaka uze muri 2024, bisobanura ngo baravugana, ariko bashize hano bagaca babesha ngo ntituzinanye, ngo duhurira hano dufite ivyimviro twese vyiza ngo byo kurokora umututsi. Hanyuma umuntu yitwa ziri ku nama muri space y'umuntu yitwa Sukana Ngaye, bariko baraquestioninga ibintu ko sitavuga. Uyo Bwejeri ziri ku nama cyaravuga ati reka ndabahe remarque, Prince Kositu c'est pas n'importe qui, c'est umuntu asanzwe, c'est un professeur, kandi apana umuprofesseur asanzwe, umuprofesseur de professeur. Bisobanuye yarashatse kubwira abantu ati don't question ivyo avuga we aravyandosinga nka ziri ku nama nabo bari kumwe. Haciye iminsi uyu muntu yitwa Senyamwiza acaragenda kuri TikTok asubiramo nka peroke vya bindi nyene umuntu yitwa Bwejeri yigisha, abahutu s'abarundi, abahutu bafise iyo bavuye, baje bikoreye ibivarize, baje n'abakaravanye, ni ukuvuga ngo nta nico dusa duhuriyeko. Ivyo bintu akagenda akabivuga hariya, and then
mu nyuma jewe niho naciye ntangura kugira ubwoba ndavuga bano bantu ibi bintu bariko baravuga tuvugishije ukuri bishire mu nyurabwenge yiwawe ivyo bintu bariko baravuga bigisha dufise un gouvernement irimwo abantu bakoze genocide ibuta irimwo abantu bakoze genocide mu kibimba bagenda bahiga ikintu citwa umututsi hama hagaca haba ku rundi ruhande abantu biyita abatutsi bakomeye bariko baravuga bati twebwe dutegerezwa gutaha mu Burundi abahutu bose bace basohoka bave mu Burundi canke basabe visa iyo mvugo bariko barakoresha aba batutsi niyije gufasha umututsi ari mu Burundi canke niyije kumushira mu kaga nawe umuntu ufise ubwenge ufise inyurabwenge wiyumvira neza question yiyumvira ico kibazo ugishire muri kabaza hama wiyishure hama buke jewe niho naciye ntangura kubona ko there is something wrong birabandanya noneho space zabo every single day bakora space nta na rimwe bavuga kuri solution zigomba gutorwa kugira ngo abarundi babohoke tuve muri system turiki tuveho space zabo bavuga ku muntu yitwa Margarita Barankitse ku muntu yitwa Pacifique Ninazwe ku muntu yitwa Kaburayi kwishira hamwe yitwa Fokode kwishira hamwe urumva bavuga umuntu wese afise ikintu ahurirako no kuvuga ngo ndagwanya CNDD-FDD aba baca bamukorera space bavuga yuko baca barazana n'ikintu gishasha je naracyumvanye bo nyene ngo fraudeur d'identité babashatse kuvuga ngo wewe uri umuhutu wigize umututsi kugira wicisha abatutsi muri iyo fraudeur d'identité yabo aba bose mvuze bose Margarita Barankitse genda mu Rwanda abanyarwanda baramuzi hari umupapa twavuganye akora wo mu Rwanda aravuga ati wow narumvise umunsi bariko baravuga uriya mudamu and I was like wow mu Rwanda baramuzi ibikorwa ariko arakora aba bariko baramuvuga bigwa bamuvuga nta nuwo urana n'ikijana n'akakogwa basi at least ikijana cy'ibikorwa yakoze muri bose nta numwe yogikora kuko Margarita Barankitse yaragiye ijwi giwe influence afise uno musi mu Rwanda impunzi ziri mu Rwanda zirashobora z'abarundi zirashobora kwiga zirashobora kuronka bourse zikaja kwiga hanze true Mezo Shalom yagiye mu Rwanda igakora umuntu wese ari mu Rwanda ibikorwa vya Mezo Shalom arabizi ariko aba bantu baraje baravuga ngo Margarita Barankitse ngo ni umuhutukazi ngo kubera ko igihe mu Burundi buri mu ntambara ngo yafasha abana b'abahutu akabarera sinzi yuko bo ku mwana w'umuhutu uzohava umuhora ibyo se yakoze canke nyina yakoze kuri bo ntiyategeza gukora ivyo bintu baca bongera ko ngo mu modoka yiwe ngo nta mututsi sinzi ivyo bintu ahantu yabivugiye ngo nta mututsi yigera yinjira mu modoka ni ibintu byinshi amaudio arahari bariko barabivuga so uwo bamuvako baragenda ku muntu yitwa Pacifique Ninazwe uriya n'umuhutu ntigera avugira abatutsi afise ishirahamwe ryitwa Fokode rishinzwe gutabariza abantu bon Fokode ni ya droit de l'homme ariko yashize en parallèle ikintu cyitwa ndondeza gishinzwe kuja kiratabariza abantu banyurujwe n'iriya systeme ya CNDD-FDD aba bantu gushinyagura baravuga yuko iyo ndondeza Pacifique akorana na CNDD-FDD ngo CNDD-FDD muha abantu gira inyuruze ngo agaca batabariza uyo muntu mon Dieu hari abantu batabarijwe bararokoka muri abo nyene harimwe nabo yarokoye muri abo nyene bariko baravuga ivyo bintu bavuga batanga témoignage bagaca bagaruka bakamutuka kandi yarashoboye kubasovera ubuzima ivyo birahera hari umujournaliste yitwa Innocent Muhozi muri 1993 bahejeje kwica president Ndadaye yaraje hanatanga témoignage aravuga ukungene yagiye muri helicopter akagenda araca hejuru agenda arafata amasanamu y'abantu bariko baricwa ibintu biriko biraba aba bo baciye baza baraquestioninga ngo mbega aho wagiye muri helicopter nkande ngo nimba mutari mwabiteguranye yaraje arabisobanura ivyo bintu uno munsi hari n'umuntu yaje aravuga ati jewe ndashima ari ama image kuko yatumye menya ahantu abiwacu baguye at least narashoboye kuhamenya ivyo nibibera hano hanyuma urumva barataka n'importe qui afise ikintu cyose avuga cyo kugwanya CNDD-FDD n'inyoni ari nyoni ihagurutse ikaririmba ikavuga ati CNDD-FDD muri babi aba baca bahaguruka bakagenda bakayigwanya ivyo impamvu ndabivuze hari umuntu yitwa Kagenda hano yaraje avuga yuko ashaka gutanguza ikintu cyitwa komeza amahoro uwo Kagenda Setenje ni umuntu n'ukuri sinovuga ngo afise influence ku buryo n'ibintu ivyimviro wumva ko ari karavuga vyumvikana vyiwe ariko baciye baza special ziri ku nama caragenda yandika
ngo ngo Red Tabara ngo FDLR ngo FDD mu nyuma jesa muri space cyane ndamubwira nti no andika CNDD FDD mu nyuma cyavuga ngo ya ngo ntaye mu mutego ngo nanditse CNDD FDD ngo bisobanura yuko ngo mvuze guverinoma y'u Burundi ngo kandi ngo ivyo sivyo ngo niboja hamwe ubwo bo abakuramwo ashashiraho niyo komeza amahoro ndavuga none komeza amahoro wiyigereranya na FDLR gute ko atani igisirikare bafise hari ivyimvira umuntu amazi imisi avuga byo hanze byo kuvuga ati shaka gutanguza revolution tuje gutabara igihugu nta naruma afise nta n'inko afise nta n'abantu na 10 ngira ngo yatweretse kuyo umuntu afise muri rero ibintu byanyu ni birebire mufite ibintu byinshi no godfather ngira mpeze reka ndakubwira ko nje ngira ndaguhe fact hanyuma uyo mukomeza amahoro nawe bacha bamwita ko aramutete jewe rero mu nyuma n'abandi turagenda turicara dukora iperereza tuza gusanga uyu ziri ku nama yigwa aravuga ivyo bintu n'umudamu aba ngaha muri Canada basaza biwe na basendede FDD bagendana na reverien kuriyo kuko muziri ku nama arataha mu Burundi mu mabavaka mugabo agacaza hano akirirwa aravuga ngo abatutsi ngurumva ngo donc avuga ibintu bishobora gushira akaga umututsi ibintu bavuga aba ba Maxime ndemera neza yuko harimwo bamwe bakurikira bagendera mu Kigali batazi what's going on muri abo harimo witwa Senyamwiza nta vyazi kuko Senyamwiza jewe parler n'abantu biwabo barambwira ibintu byatumye mvuga nti no Senyamwiza jewe ndanamubabariye kuko ntazi ivyo arimwe arakurikira just uyo wewe ntasha kuko Senyamwiza hari ukuntu watoshobora gukorana n'abadeti ivyo byo no vyemera ariko hariho urumva harimo abantu bakurikira batazi what's going on n'abandi uyu Maxime washaka ni uravyibuka muri space yawe yarivugiye ngo je ngo sigaye ndo muzungu umeze nk'abazungu uramaze atabazungu bameze gute iyo je nimba ushaka ndayigukinira hano ndayifise acavuga ngo bazungu ngo bakurikira business ngo bazungu ngo bagenda hari amafaranga ngo bazungu ngo barabesha ngo bazungu ngo bakora ibi we ariko arakora iki kintu ciyo cya kirazira mugabo nkiyumvira Maxime iyo kirazira yawe ntushobora kuyikora utamanje kwataka ivyo abandi bakoze wewe iyo kirazira yawe ntushobora kubwira abarundi ati barundi mumfashe jewe natanguje kirazira ni association igiye gukora ibi nibi utabanje kwataka ivyo abandi kubera ko banza kugenda gusambura ivyo abandi bariko barubaka kandi mutariko mukora ibintu bimwe amazina utaravaho amazina uti uyu Senyamwiza basaza be n'abadede bagendana not Senyamwiza uyu ziri ku nama basaza biwe ni abasendede FDD bagendana n'umuntu yitwa Reverien Kuriyo yasavye umutwe w'umuntu witwa Kaburimbo ngo bamuzanire umutwe w'umuntu aratanga miliyoni 5 uyo nguyo uyo ziri ku nama arataha mu mavakanse mu Burundi jewe ubona utaha mu Burundi ntibaca banyica mugaba kuba barazi gushinyagura akazaka kubwira ngo ukorana n'abadede ngo kubera ngo uvugana n'abana ngo bandayishimiye kuvugana jewe uragenda ubazi ugenda ukora iperereza ryose wifuza ubazi igihe merukira mu Burundi mugabo wewe ndashobora kukuzana preuve z'igihe werukira mu Burundi kubera yuko nta kibazo ufise basaza baraguproteja ariko twebwe ntidufise abo bantu bashaka kuduproteja rero muzoreke kuza guhenda abandi hano uyo niwe shora jewe kutanga kuko ndabifitiye fact naramubwiye ngo je te défie genda muri izo fact ni izihe izo fact wazitubwira kuko ahanga niba turaha biratangaje ibintu biteye n'ubwoba muri aba bantu hanyuma mwe barabashinja gukorana na Kite kandi Kite Kite ni giki Maxime aratubwira ngo Kite ikorana n'abadede uyu munsi arasupportinga leta y'u Burundi mukabashinja gukorana na leta y'u Burundi bakabashinja gukorana na Kite murakorana rero mwese muri bamwe Godfather reka ndakubwira ikintu kimwe iyo Kite bavuga mubaza uti Kite ni gikiri ikorera he irongowe nande ni Kite bavuga ngo ni bari ba imperialist abo ba ngo ababirigi abafaransa Nations Unies ngo ibiki byose bavyita Kite urumva ngo abashizeho ivyo ni wagenda kubivuga nibigarasha bavuga yuko President Paul Kagame n'u Rwanda bakorana na Kite ivyo ugutuka nagutorera je ndakubwira ngo uwo ziri ku nama ndagufitiye fact naharire basaza biwe ko badakorana na CNDD-FDD badafise ama business mu Burundi naravuze ngo turi mu gihugu kimwe kandi Canada ntikiniyo mikino uzogende muri Canada undege jewe nzoza nitabe naramimubwiye naramuhaye amazina yanje naramuhaye adresse yanje kubera ko ndi sûr certain ivyo mvuga ndabihagarara ko n'amaguru yiwanje abandi nabo aba bakurikira nakubwiye nk'uyu Maxime we ariko arikorera business yiwe y'ivyo vya kirazira vyiwe which is okay kuko no mukanya aravuze ngo ni mu bisinye ngo bizodufasha kumenyekana sinzi ngene ushaka kumenyekana mu gusinye urashobora kuvuga ati mumfashe natanguje ishira hamwe abarundi
rizogirira akamaro abarundi kuko ririko rirarondera justice umuntu wese yovyumva kandi yobikurikira ariko ubanza kuja gusambura ivyo abandi bubatse. eh tugende gakeya rero ibi bintu mw'abantu mwe ah, hano umuntu yanyandikiye ngo uretse gato Ah, ariko uretse gato kanze mpere hejuru iyo groupe y'abasenyamwiza bakorera CNDD FDD we have all fact ndavuga please zamuka ubu simpari ubutaha nzaza ndamubwira message mwumve arambwira ngo ariko ibyo ni ukuri uwo wiyita ziri ku nama niwe niwe mobilize no mu minsi ishize avuye i Burundi ndarenga umuhanda muracuka mu tube ngoga ngoga atsindwa turashize niba biri gusomera kandi bizana nzi gusomera mbese reka ziguze isome kandi mvana izina ry'ubuyimpaye kuko ndi mu muhanda ndatwaye hano ndabona tariki ngiyi ko kubuza inkuba mpaye itike nawe uri gusoma message yo gutwara imodoka tabyawe ariko usanga wenda ntibari kugushinja kuri kiki kandi nawe amaze igihe kirekire bambwira kuri maneko gukorana n'abadede kwanze ngo wowe ngo amakuru ngo uyahereza wirinyamitwe wowe ngo uri umustaff wa wirinyamitwe okay bamwita okay nabigware reba kuri X kuri WhatsApp no kuri WhatsApp nabiguhaye urareba aho urareba ibanza so twagiye batafungira so ndatekereza ko se iyi space nkiza kuko ndi kuyivaho buri okay ariko hanganga ni sawa reka ndamwishure yavuze uretse gato ihangane gato amaze asubiza message uretse gato ibi bintu ntabwo ari ibintu nk'uko kubitekereza zisome na ni snipe okay ariko ibyo ni ukuri uwo wita ziri ku nama niwe mobiliza no mu manzi urebe hejuru reba iyo ngiyo ya mbere ibanza iyo ngira ibintu uzi ibanza ngo iyo groupe y'abasenyamwiza bakorera CNDD-FDD we have all facts ubusimpari warumubaje please zamuka ubusimpari ubutaha nzaza please message me okay hanyuma iya kabiri ariko ibyo ni ukuri uwo wita ziri ku nama niwe mobiliza no mu minsi ishize avuye i Burundi iyo groupe y'abasenyamwiza bakorera CNDD-FDD we have all fact numva ari byose ari kimwe bro nahise niherera ndarira ndavuga nti aba badede batwishimo bo katsindwa n'Imana mu bimaso ngaho noneho wumva ukuntu bari kugira ubu ngubu uretse gato ngewe ntabanga ngira bamwe muri aba barundi umwe yaraje aranyandikira arambwira Godfather uyu nguyu ubona Wilson uyu nguyu yamarishije abana b'abarundi abavana mu nkambi zo mu Rwanda akorana na Wirinyamitwe akababwira ngo batahi Burundi bagera ku mupaka hanyuma we Wilson akinjira mu modoka abana b'abatutsi bakabatsinda ku mupaka ibi ngibi barabimbwiye hano ibyo ngibyo ni bimwe Wilson ntutungurwe niko bimeze oya ariko ubwo n'u Rwanda Burundi atari rurira Rwanda tuzi ni ibi ngibi ndi gukubwira ibi ngibi ndi gukubwira ngo warangiza ngo gasubiramo ngo watunze abana 2015 barabica barabamara ibi ngibi narabikubwiye wowe niba ndabyibuka arabimbwiye ntabwo njye nyiri uruhande so nukuvuga ngo amakuru abahangaha biratangaje mu abantu so kugeza aya masa dore singaba ngo niba ari nyambo singungu ari kubishyira ngo 100% zamuka ngaba nuvuga ngo aba bantu bafite uko biri kose ibi ngibi ndi kubabwira mu abantu mwe ndashaka kugira ngo uyu ngo gushyira mu ntuza ibyo ngibyo bishyira uruhande rumwe uyu munsi barakubwira bageze naho ngiye bohereje barafati ngo dufata tubwira ukuntu abana bajya mu gisiri ba joining mu 23 dufite abana bashobora kujoininga nabwira ngiye ahantu ndi murahazi uzi ko ndi muri leta zunze ubumwe za Zamburi ibyo nabimenya nte ariko abantu barahari bashatse kohereza abana hariya ejo nkubitwa n'inkuba muri iyi minsi yashize nakomeje gufata akanya gato ntabwo ngiye muri ibintu consequence no I take my time ngatuza ngakurikira ibintu nk'abafite amakuru kandi ngibi ndi kubabwira none aha igihe kizagera ndi pure kuko namaze kumenya everything mwese ndabazi so ikintu gitangaje muri iyi minsi muri abo basore bose izo nsore zose zaje bohereza ngo bashaka kuzoza bro M23 do not play with those people ntimugakine nabo M23 yafasha abarundi bose nta murundi wigeze ukandagiza amazuru harangwa mu gisirikare cyabo n'abana baraje bakagera ku mpaka wakati musubire y'amahoro mwari mukoze cyane kuza gutabara ariko nimugende ntabwo tubashaka
ayo niyo makuru ahari. Ntabwo M23 ikoresha abanyamahanga. Ibi ngibi ngewe abantu muri space hano mwampaye abana murabizi uko byagenze, murabizi turi kumwe. Ariko biratangaje kumva n'izina ry'Imana reka mabwiza ukuri. Urumva ko umuntu afite yavuga ati naho ntari tubonye abana urukumva abana bagende bro. M23 ikitwa umunyamahanga, amakuru M23 yaramenye kera cyane ku buryo abo bantu ntabwo bigeze bemera abantu baba infiltre. So ariko murabizi ko mwebwe mu Barundi muri aha ngaha muzi inshuro mwampamagaye n'abandi bagenzi banjye bose shaka kugira ngo abo bana b'Abarundi. Ariko tuje gutangaza bamwe muri mwe bivugwa ko mutangiye gusubiranamo ko mukorana na leta y'u Burundi muri abadede. Jesus, mukorana na leta y'u Burundi. So Maxime ngayo nguko mukorera leta y'u Burundi muri ariko abadede mukaza uraciye gukabadede. Oya ubwenge ni bagenzi banyu ngaba bari hano. none ko uciye So ubwenge iyo petition nagizaho hejuru iyo petition ubona yerekana umuntu akorana na dede iyo kurondera ubutungane ku nyabwo ko rikorerwa abatutsi wewe wowe ukorera abadede ukaza muri space ukavuga yuko abatutsi ariko baricwa imisi yose wumva ari ya agenda ya dede ndiko ndagira promotion uretse gato uretse gato uri umuntu wagiye mu ishuri, uretse gato uri umuntu w'umuintellectuel. Tugende gato ya Maxime baravuga ngo uretse gato mbwira abo ugendana nabo nzakubwira uwo uriwe. Ngiyewe nta numwe tugendana uretse gato ubwo rero uraza kandi waje ugafata side. Ngiyewe yaba umuntu uriye muri space nk'uwe twahuriye tuba tugendana. Uretse gato wowe mu kanya hano statement wakoze uvuga ko wakubitiwe mu gafuka kamwe n'abasenya mwiza ni kandi navuze igituma exactement. So navuze igituma ni team, uretse gato ni team imwe yaba uretse gato yaba basenya mwiza yaba iyo groupe ya Bawiriso mwese ubu ndi kubona nka aduyi kuko mwese muravuga ko mukorana n'abadede. Okay uretse gato ubu niko kuri iyo ni accusation mugabo gratuite ku uretse gato nta kibazo ubu ndi kuvugana namwe urukumva. Niba bamwe wowe ufata Bawiriso n'abagenzi be ukabashinja ko first of all aba Bawiriso ndazi cyo ndabahora bo uretse gato ngira ngo ndibuze ko yaba Bawiriso nura mukobwa mugenzi we n'abashinyaguzi bashigikiye Agatorwasa kandi yamaze abantu. Voilà exact. Genda gake namwe nta ruhande mfite. Ntabwo washyigikira Agatorwasa wamaze abanyamurenge mu Gatumba. Ndakwiyemeje sishigikiye Agatorwasa jamais dans ma vie. Wamugira promotion yiwe ntibagize ama space message ya promotion ya Agatorwasa. Ubwo rero uretse gato ni ibintu biri mwemuretse ibi ngibi ndi kubabwira gutya. Tugende gake rega nafashe umwanya wo kubakurikirana mwese. So ni ukuvuga ngo nibuta Wiriso uburaza kumwihakana kuko ngiye ndi mu bantu bamaganye Agatorwasa. Ahanga ndagaruka kuri Wiriso mu promotinga Red Tabara maze abanyamurenge muri aduyi. Niba mushobora gufata Red Tabara mukayigira bere mukabavana amaraso ku biganza mukabagira abantu bazima aya masamwe ngoma promotinga Red Tabara. Uburetse écoute-moi tugende gake mu nyumve. Ibi ngibi muri aduyi niba mushobora gufata abantu batumaze mukazana ibyo ngibyo I'm not with you. Ibi ngibi tubyumvikane muri aduyi. Tugaruke gato yari no kuri ibi ngibi tukagaruka kuraba ntabwo nta munsi numwe ntabwo washyigikira Agatorwasa wamaze abanyamurenge mu Gatumba ngo ushyigikire Red Tabara Red Tabara yamaze abantu nurangiza ngo uzangaha no ataza muri M23 ngo ushyigikire uretse gato imvugiramo. Nkagaruka kuri iyi timu yanyu yindi mw'Abarundi mwe urimo kunyumva kuko timu yampamagaye bampereza abasore b'Abarundi bashaka kujoringa M23 ntabwo ari timu ya Bawiriso ni yanyu. None ni bavuga uretse gato na mfite amafoto y'abo bantu, mfite amazina, I have everything. Ariko so twumvikane tugende gake. Ngiyewe ntabwo ahangaha nashatse kubashyira hanze kugira ngo mbye n'abantu bakora ama space kuko mufite ukuntu twamaze kuba umuntu umwe namwe. Ntabwo koze igira ntabwo ireba abanyiri igihugu gusa, ariko kuza muri abayifiltre turabamaganye turabahigisha uruhindo. Tugende gakeya. Mwebwe muri kumva ko Wiriso ura mugore we urabizi ko ura mugore we urabizi ngo ninde sema dege ntabwo ashobora kubizi arabizi singwa n'Imana ni inshuti yawe Wiriso ariko urabizi ntabwo bikunda urabona ntabwo mwumva na gato nawe arabizi ni nka virus usimwambiye ura mugore ibyo tubireke. Hanyuma tugaruke kuri mwebwe rero mw'Abarundi muri aho. By the way biratangaje kubona niba kugeza aya masaha ibyo muri kutubwira ari byo Wiriso ukabura kutubwira ko uyu nguyu abangaba birirwa bavuga gutyo. Kuko tugaruke gatoya nani Maxime uriya ngo ni bari bwejeri murabizi ninde uyu nguyu Niko sito bwejeri ni kesito bira bintu ngiye nta tolerance nashyiramo
nta tolerance nashyira ntabwo nshobora no gutega amatwi Maxime niba uvuga ko uwamagana ihonyabwoko cyangwa wamaganya ibikorerwa genocide ikorerwa abatutsi ngo ufate umuntu twumvikane ikintu kimwe bwe uriya nani kositu aze avuge ngo no ngo abahutu baje i Burundi bikoreye imizigo y'abazungu b'abakoroni warabyumvishije n'amatwi yawe sinzi kumva icyo kintu ibyo bintu ntabwo bahita twakwihangana bavomisa ngo kugira umenye ko umuntu ko ari ibi umuntu bintu so wajya gusanga uyu nguyu bano bakavuga ati no aba bantu bakora ibi ngibi kugira eske barasha ibyo bintu nabajije urakositu ndavuga gukoresha ayo magambo urimo gufasha abatutsi bari mu gihugu mu Burundi umuntu w'umudede w'umuhutu uri mu Burundi wumva amagambo yawe akavuga ko azaba mu gihugu cy'u Burundi ari uko afite passport uri mufata igihugu muzajya bazahabwa passport nk'aba étranger ibyo ntabwo ngiye kudifata ntabwo ari ibintu dushobora gutorera turabyamagana harimo aho harimo extremiste n'ubuheza nguni na tribalisme mbi cyane no kudashaka kubana n'abandi ibi ngibi narabyamaganye tugaruke kuri iki ngiki rero mwebwe ntabwo mbitayeho muzahandura ibibazo byanyu ko ntimushobotse abarundi murakasa mutwe tugaruke noneho kuri ibi bintu byo kuba muri kuza kuba infiltré ahangaha iki kintu ni impungenge especially ntekereza ko ariko ikiza nuko M23 iki kintu yakimenye mbere iki kintu M23 yakimenye mbere cyane abarundi bose babaninga nta murundi bigeze bemera kwaza mu gisirikare cyabo cyangwa kujoininga barabanze ku bantu mutabizi niko bimeze wowe ndabizi hano muri space abagerageje kumpa abana b'abarundi ndetse n'abavuye muri Canada bashaka kujoininga igisirikare hariya bageze ku mupaka banga ko binjira n'uyu munsi barongeye barataha ariko naje kumenya amakuru ko abo bantu badari bafite n'ubwene gihugu bwa Canada ahubwo ni umuntu wari waravisitinze muri Canada arongera arataha yari umusore yari yaraje muri Canada gute so naje gusanga ni birebire n'amafoto I have everything ntabwo ni wenyine nabandi bana muri bavuye Tanzania n'ahandi turi kumwe so tugende gatoya rero papa cyanyu na objectif yanyu ni iyihe giti kiko yo smart hari impamvu yatumye M23 yanga abasore b'abarundi hari harimo abayifitire babadede kandi ibintu byaramenyekanye tugende gatoya ariko tunavuga ngo be careful bagomba no gukanguka amaso niba kugeza aya masaha ababirirwa hanga mwirirwa murambarara twumva ko turi muri kozi mwumva ko mudushigikiye abarundi mwarambaraye aya masaha Wilson bikavugwa ko ukorana ufite izindi nyungu ahubwo objectif yawe ari ukumenya imva n'imvano cyangwa ukirirwa n'abantu hano birirwa bavuga kozi ya M23 mufite indi mpamvu bagenza tukagaruka muri bagenzi banyu ariko nuza gusanga nta kite nta badede mwese muri bamwe none se wantandukanyiriza abo bakite ntandukanyiriza umubirigi mu ntandukanyirize umubirigi mu mutandukanye n'umudede niba uburyo kugeza amasaha ariko supportinga leta y'u Burundi James mute Mike M23 amini CNDD FDD bura butegetsi niba kugeza amasaha tubona drone ziri gukora ejo nakoze space basobanurira ukuntu CNDD FDD ejo bundi barashe drone hari drone zarashwe zivuye i Burundi z'umuntu bita zari zirimo ababirigi kandi bakaba ari kite murabatandukanya mute n'abadede so warangiza ukaza hano mukavuga ngo Wilson n'abagenzi be na timu ye bakorana kite ababirigi n'abandi bakaza bakati mwebwe mukorera abadede kandi akazana n'amafacte mukayazana mwese muri yaduye tugomba kubirinda tukanabagenzi nasaze fact zivuga ko ndi umukite nkorera nyakite so rega tugiye gukomeza rero ahangaha ibimenyetso rega birahari ibimenyetso birahari twamaze kubavumba ibimenyetso birahari ariko muribaza impamvu nta musore w'u Burundi numwe M23 yigeze yakira murayizi impamvu bamenye ubwenge kare gahunda mwari mufite yari iyihe ndakubwiye mwashakanye M23 amenye ubwenge kare irabanga mwamenye iki iyi myaka yose tumaranye hano mwari mufite objectif yihe ubundi ibyo bibaza basenya mwiza ni byiza ko so rero ibi ngibi icyo dushatse kuvuga ni kimwe abantu abarundi ntiboroshye bro abarundi muri bitangaza reka dufata abandi bantu okay Maxime urafata ijambo urishura ariko uri kumva ko bamaze kubavuga uretse gato baravuga ko basenya mwiza ni senya mwiza ninde areka arivugira yaduza arivugira nguyu arahari okay sniper uretse bere kusubiza nani Maxime nani sniper fungura mic yawe yes it's open subiramo muri iyo message subira muri izo message twandikiwe n'aba bantu birirwa hano bavuga ko bavuga ko bamagana leta y'u Burundi kandi bakuru uri so uraza kutubwira nawe ninde uyu nguyu uvuye i Burundi ufite basaza we bagendana n'uyu mugabo uyu nguyu wari ugupfobya genocide ejo bundi uvuga ko u Rwanda rwirizwa ngo abatutsi ngo babigize ngo turufungo genocide murabyibuka nsomera iyo message gato okay mwumva abantu twirirwana nabo hano birirwa ngo babatuka nsomera iyo message kanzisomizi wa mayi nanone iyo groupe y'abasenya mwiza bakorera CNDD FDD we have all facts please zamuka usimari yanze kuzamuka utanzaza please message me namusabaga everything irarangiye ariko ibyo ni ukuri
uwo wiyita Zirikunama niwe mobiliza no mu minsi ishize avuye i Burundi. Witwa nde? Zirikunama. Zirikunama urahari? Kumbe siku zote nguri arahari Zirikunama. Zirikunama kumbe siku zote wewe ni adui. Komeza. Zarangiye zo amayo zarangiye. Aha. Ngo avuye i Burundi. Wilson fungura mic yawe mbere yuko Maxime mwagiye no avuga. mu makomantere se mukaraba Uretse gato papa. Uratubwiye ngo ufite basaza be babadede bagendana na ntuza na wa mugabo ninde? No witwa nde? bamwita kora bamutazira kora Reveriyano Ndikuriyo uvuga ngo u Rwanda rwirirwa gwiriza ngo rwakorewe jenoside. Uyo Zirikunama basaza biwe babiri bagendana na kora na basende DFDD bava no mu ntara imwe. Jésus Christ. Nabiharira ise nyina baravukana nta no kuvuga ngo ntibasangiye abavyeyi baravukana. Kandi n'ikindi nacyo arataha i Bujumbura areza atakibazo afise. Impunzi yahunze twebwe twahunze ntidufise ayo mahirwe yo gutaha. Mugabo wowe urataha i Burundi areze nta kibazo na kimufise. Naduge hano Rafa Pase yaravuze ngo ashaka ngo akunda deba. Naduge hano jewe ndamubaza ibibazo hama avuge yuko ndiko ndamubeshera. Godfather agiye he? Okay. Ndahari hereza umuntu ufite ijambo ni Maxime. Hanyuma senya mwiza abandi namwe muretse gatoya. Urabona Maxime jewe navuze insubira ngo navuze kandi igihe batangiye kunyataka aba ba Wilson na groupe yabo abo twita garçon et fille de course banyatatse ntanguye kuvuga uko bohagarika promotion ya Gatogwasa. Nico twapfuye cyonyene aho harimo au mois de décembre kirazira yari yavutse muri mois d'octobre. Jewe nta kintu dupfa nabo twapfuye yuko bagira promotion ya Gatogwasa batemereho nyabwoko jako jakuri batutsi mu Burundi. Je niyo majambo nkoresha niyo majambo ntwita urashaka kubona amatwite yanjye sinigira mfutanimwe nimwe kuva mbaho simvuta amatwite jewe ivyo mvuga byose ndavyemera ari byo vuga muri space ari byo nandika no kuvuga rero ntushobora kuvuga ko jewe yavuze ngo Maxime ngo akora business. Jewe ndafite business yanje personnel ni ndafite akazi ngora mugabo kugwanyiho nyabwoko nta business birimo kuko je nta mahera ntoza nkoresha amajambo yanje ndiyandikira agenda muri commentaire aba ama publication andika ya recherche ngora kuyihonya bwoko. Ndakubwiye yuko abo bantu ko bakorera kite turafite ivyemezo ndabiguhe bagize inama le 19 au 21 janvier 2024 ahantu hitwa mu Birigi muri Liège mu Birigi. Jewe ndafite amaresi sindaranda publique menshi kubera ntiyaragera. Ndafite ama exchange WhatsApp bakoranye barakreya ama ministre hariya mu Rwanda abo bagiye kurondera yuko bajwanya M23 bari mu Rwanda barajanya amahera bararukrita baratanga amahera. Ivyo vyemezo ndabifite mugabo jewe sindabipublie. Je ne vais pas faire ça maintenant. Mugabo bikenewe ngombwa bizosohoka. Ikini nacho ejo bundi uyu Pacifique ninazwe yatumye aba Wilson ngo baze gufukura abazirikunama. Ejo bundi yagize inama haize Ilsomen mu Birigi ari Jean Cole abamere biriyeje bari hajya barigeze kuvuga ko bagiye kwakirwa muri ministère affaires étrangères Belge. Ndiko mvuga Fukode na Pacifique ninahazwe. Ndiko ngwereka aba bantu ingene bakorana kite neza kubera wewe mbwira udafite soutien mu Birigi wogenda ugakora izo nama bakagufinansa naho uvuga uti ugwanya CNDD-FDD. Narababwiye yaba CNDD-FDD ikorana na kite yaba opposition ikorana na kite naho ivyi Burundi arakasa mutwe nta numwe avuyemo. Boss nataka kubivuga kuva kera mu space bantera ibyatsi ibyo bya kite d'ailleurs we kasa mutwe ni we Godfather ni wambwiye ngo ntuze kuvuga ibya kite turutana ariko ndabidemonstra do A à Z ingena ayo ma association abantu bakorana wiso bakorera kite bamwe abo bantu bari muri ayo association bakreye ico bita sinarede banzurinde abantu bakreye bari muri yo ama association ya kite abitwa ba sinarede bari kumwe nabo ba Fokode ba Pacifique ninahazwe baratashi Burundi. Hari witwa Jeremy Ndakumana
yahora atwara CNDD-FDD yari kumwe nabo yitahiye Burundi, ari windi Pangras Shimbaye yari muri MSD ya Alexis Nduhije yarakashi Burundi, abitwa ba Jeremy Minani barakashi Burundi. Nukuvuga abo bantu bakorana nako kagwi ka Wilson abo twita kite batangiye korana na CNDD-FDD kuva kera muri 2015 kuko bace bahungira hamwe baje gukira sinarede muri Ethiopia bagi Addis Abeba bagenda ntuze za Dar es Salaam. Abo bantu batangiye korana na CNDD-FDD kuva kera. Daye ejo bundi dimanche Pacifique ari nazwe nyene nabo bari kumwe bavuze ko uwitwa Gabriel Rufyiri akorera iperereza ry'u Burundi. Uwo Gabriel Rufyiri bakorana depuis des décennies. No muri izo nama zose bahuriramwo. Nico gituma ndiko nakwereka kite mu Burundi iri hose. Nataka kuvuga kera mu nteri ivyatsi nico bambora amfete kubera ntangura kubabwiza ukuri kurababaza, la vérité blesse. Bagaca batangura kuvuga Maxime n'umudede, Maxime n'umuhutu, bakita amazina yose, mais ça ne change rien. Kubera ukuri n'ukuri, la vérité c'est la vérité. Ndabwiza ukuri. Rero aba bantu oya no Wilson ntabwo yigeza kuvugiramo please. Narindire mpeze ndiko ndabaha amazina. Renaud yatanguye korana amaspeci n'abantu bo muri Congo bagira promotion ya M23. Uyu munsi niwe ari kagira promotion ya Gatogwa. S'il vous plaît, come on, connect the dots. Wa muntu yakorana n'abantu bo muri Congo bagira promotion ya M23 niwe ari ko umunsi agira promotion ya Gatogwasa. Listen to me. Ndakubujije ntongere koresha imvugo. Ntabwo dukora promotion ya M23, ntabwo M23 nta bicuruzwa ifite kujya tuyikorera promotion. Ndakubujije gerageza gukoresha imvugo zitarimo gushinyagura. Ntabwo twe dukorera promotion ya 23 urumva. Please gerageza gukoresha imvugo zitarimo gushinyagura. Thank you, I'm sorry. Unmute your mic. Ntabwo M23 ikorerwa promotion. Ikorerwa promotion iri ku isoko cyangwa ifite ibicuruzwa icuruza kurya ikorerwa promotion. Abantu hano bakora ama space bavuga ibiriho bakagaragaza karengane tukavuga impamvu M23 irwana. Ntabwo du promoting M23. Nta promotion. Je m'excuse nakoresha amajambo mabi. Cyo nashatse kuvuga wo Renaud akorana na Wilson bariko bakorana promotion ya Gatogwasa na Retabara. Niwe yahora akora ama space ari kumwe n'abakongomani avuga yuko ashikiye M23. Reka ngeze ngaho ibyo birakwiye. Ahangaha mbere Wilson mbere yuko uvuga reka dufate umuntu bita Senyamwiza wafashe ngiye kugutega amatwi. Ndagutega amatwi kuko nje naje hano kuko mfite byinshi. Fata ijambo ariko biteye agahinda ariko reka tubabwire ngo uretse no kubakorera niyo mwaba muri abadede uko mwaba mugeze kose tuzabakubita nkuko twakubise ingabo zanyu. Ntabwo you are nothing. Niba ibivugwa ari byo muri abadede you are nothing, muzakubitwa accordingly nkuko abandi bakubiswe, nkuko bakubise kuri televiziyo. Biratangaje ariko mbere ko nkora iyi space nafashe umwanya uhagije ndakurikira nyura kuri buri umwe shaka kumenya ukuri ku mpande zose. Eske mwebwe mwisanza hamute yaba ngaba ba Wilson niba naradiginze tukinjiramo imbere tukamenya n'amakuru ngo uyu Wilson ntabwo ngira nyuze uruhande namaje uri aduyi nibyo 2015 wakoraga na Wili Nyamitwe nguyu ari hano Wilson ntabwo ngira nyuze uruhande wakoraga na Wili Nyamitwe uvana abantu ukabatunda mu nkambi za Mahamba ukabageza ku mpaka bakicwa ukagaruka bakagwa amafaranga. Nguyu ari hano Wilson aravuga ati byo nabikoze nte ko nari ndi muri Tanzania. Nguyu ari hano ntabwo ngira nyuze uruhande. Ibyo biba mu nzira ngaruka kuri abangaba menya makuru yuko abangaba aba barundi bitwa ngo turi kumwe cyangwa birirwa hanga ngo bari muri advocacy cyangwa baranga karengane. Nza kumenya ko bamaze no kurenga noneho gukoresha imvugo ziri mu heza nguni bafite izindi objective no kuba infiltrate ahubwo bageze naho batwinjiramo bagashaka kutubwira ngere mu bantu bahawe abana b'abarundi bavuga ati godfather none ku buryo basesekaga abantu b'abarundi bavuga ati abana b'abarundi n'abatutsi barashaka kujya gutabara M23 bro. Ibi yari bifitiye amakuru reka tubabwire ko M23 aya makuru yari yafite mbere yuko muratekereza kubohereza. Turi kumwe barabanze muzi ko araho muri indege abaje bava Nairobi abavuye Tanzania bagera ku mpaka bakabasubiza inyuma bakavuga ati mwarakoze cyane muzagende mufashe mu bundi buryo. Ntabwo M23 ikoresha igisirikare abanyamahanga abo twabivuga ababizi murabizi ariko gute mwisanza aha hantu. So ibi bintu rero hari n'ibindi bintu tuzamanika hano hari ibintu byinshi.